Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'amasaha muza kurerako ivideo yacu. Amazina yanje ni Claire, ni umuhost w'ibiganiro ukorera kuri chaîne ya YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo bibiri. Icambere kiravuga uwo yandikiye muri commentaire arambaza Claire yawatubwiye ku bijanye na compte bloqué utegerezwa gukoresha kugira ngo werekane nka preuve ya financial support yuko ushobora kwibeshaho mu kiringo c'umwaka wa mbere. Iyo konti ikaba iteza kubika amafaranga yababa 12,000. Arabaza ati none mu gihe uba wagiye mu processes zose, waronse ishure, waragiye gusaba visa, kuko iyo preuve bayigusaba ugiye kuri interview ya visa, ntibagusaba ugiye ukarondera ishure. Muri rusange ntayo bagusaba. Arambaza ati none bishitse wagiye mu processes yose, ishure wararonse, wagiye muri interview biki ariko visa barayikwimye, ico gihe bica bigenda gute? Uwakabiri nawe yarabaje ati ku muntu yipfuza kubandanya kwiga hiyo ariko agasanga exétat nayo kubasha kuronka amanota meza ashaka kumupermettre kubandanya kwiga muri university hano, ntiyobigenza gute? Ivyo bibazo nivyo tugiye gucagagura muri iyi video y'uno munsi. So tukita mu kibazo ca mbere kugira ngo tugisasire gato ku muntu aba yamaze ajya mbere yumvise bijanye niyo compte, ndashaka kuexplica gatoyi. Iyo compte ni compte basaba umunyeshure aje aje kubandanya baccalaureat, aje kubandanya master, wala canke aje kwiga juste ururimi rw'ikidage. Iyo compte ushaka amafaranga 11,000 n'amayero 908 kugira ngo ubereke yuko mu mwaka wa mbere bano mwaka ushaka kwibashaho muri iyo minsi nyene uri kwishura uri minsi ya mbere, ko wazi ko umunyeshure ko bigenda kose uvyifuza uremeye gukora part time job k'amasaha 20 kundi, ni kuvuga amasaha 80 ku kwezi. Nijise ko bashaka kumenya yuko nushika uzobahe, nushika uzoja gute, nushika bizogenda gute. Kandi ayo mafaranga barayaharura ku buryo buri kwezi bakurikira amafaranga agera ku 982 nimba nihenze. Bona yuko ayo mafaranga ni ashobora kubeshaho umunyeshure mu buri kwezi. Ayo mafaranga rero 922 bayahaca bayaharura mu kiringo c'umwaka, niyo ashaza kuba 11,000 n'amayero y'amaero 11,908. Bihero mu kirundi biragoye. So iyo uyafise rero urabigenza gute? Uruguruza, kuko amafaranga ntiyatwara deja mu mafaranga ngo uragiranye muri kurangwa ya David, no, hariho uko wabigenjeje. Uguruza compte en ligne ukayashirako. Ivyo hari video nabisiguyemwo, siza kubijamo mu mizi cyane. Hama bakaguha igipapuro ca confirmation yuko ayo mafaranga uyafise kuri konte yawe. Ni kuvuga ucagiye ukuruguruza iyo konte byose bija ku mazina yiwawe. Nkakarore nkaje niko nduguruza iyo konte, ndashaka amazina yiwanje, ndashaka adresse yiwanje, ndashaka amatariki navukiye ko, byose. Ni kuvuga na lettre de confirmation iza ku izina yiwanje. Par exemple dukoreshe ko, par exemple si publicité bambwiye ngo ndakorere, ariko kadukoreshe example ngo tubyumve neza. Hariho bank iri en ligne yitwa Fintiba, abanyeshuri benshi barayizi baje ino. Yo bank en fait irapropose ama service. Uragenda utari sûr canke ukiri muri amakenga kini kisho no kwandikira bafise service clientèle, ukabwira ati je ndi naka nifuza kugura konti nibigeza gute, amakubwira niko kazi kawe, barakubwira. Canke nawe ubwo ati nasomye ntuze site yabo ndabona ko ari bon, haba ariho nutago ati kuguruza konti. Hama hariho ndoko turafasha kwa applyinga. Upisi nabonye nanuze na application yabo barahinduye amantuze ama settings, ni nkaco kimwe abahinduye just ama features, ni nkaco kimwe. Gateshaja application yabo bakakugira ama directive ukugenda urakurikiza step kugeza ya lettre de confirmation irajeko. Igihe rero uragiye gusaba visa biranse, amafaranga canke ntukene gusubiramwo, kandi kugira demande ya visa. Iyo konte ifise garantie y'igihe bema gikwiye kugira mu gihe umuntu yifuza gusaba kandi visa. Ubwo amafaranga aragumako.
amafaranga ubwawe ntuyagiye ko access kuko deja ari bloqué ariko ari en sécurité niko tubivuga ari en sécurité hama après dufate mu gihe buti ibyo kwa playinga numva yuko biranje naki uti reka ndabivemo ayo mafaranga uko ubigenza muri application nakubwira hariho aho ubwo uti aho bakubwiye hariho aho bavuga yuko mu gihe visa yawe yabaye denied wobigenza gute baraguha ushobora kukika ko gasoma uko bigenda hama muri ako kanuze muri aho hantu murabona application zimeze hajya kuri menu ugafyonda ko ukavuga ati ibi nibi wowe ushonda aho hariko yuko ntuze visa yawe yabaye denied hama ukafyonda ko hama haba bakubwira yuko kugira ngo amafaranga bayagusubize uteza kushishira ko lettre yuko visa yawe yabaye batayiguha yabaye refuse iyo lettre nayo vraiment muri ambassade iyo bakwimye visa barayiguha cyangwa ko visa yanje mbere bayinyimye donc lettre iba iriko iyo lettre barayiguha hamutriskana ukaya-uploadinga hama bo bafiswa bigenza nabo nyine umva ni process hama bigenda neza amaze kuraba yuko iyo lettre ashize ko niyo siyo wa falsifié amafaranga yawe bashaka gusaba IBAN bashaka IBAN ni mode de compte bashirako hama bakagusubiza nyuma amafaranga yavuye kuri konti mu Burundi ushaka konti mu Burundi amafaranga avuye muri konti mu kindi gihugu ushaka iyo konti hama bakagusubiza amafaranga akaba ayiwawe byose umva ntahazimirira vraiment ntahazimirira ntagenda ko amafaranga nuwo rashize kandi ufise confirmation yuko amafaranga ari kuri wewe donc ico giti kibazo nishimye kivugukishije kumva ni kibazo cyagarutse cyane haba ama message haba mu commentaire ariko ndibaza yuko ubu ndatishuye neza hama kundi yavuze ati ku muntu yifuza kubana ariko nta manota meza afise biragenda gute so hari options zibiri ushaka ugenda muri formation uko muri formation akenshi ntagusaba ko watoye exétat gusaba juste ko waronse iriya diplôme des humanités générales sinzi uko bayita iriya nshasha batanga basohereje uhejeje mu 10 na uhejeje umwaka wa nyuma iriya batanga utaraje gukora exétat iriya niyo ufata iriya barayemera kandi n'uvyekana yuko wahejeje ishuri hama formation ariko muco biba yuko uteza kubuza ururimi ko formation matora utaramenya ururimi uko ni kimwe mu ma requirement ni kimwe mu ma condition utegeza kwa wujuje kugira ngo ukore formation hama ine option ihari nuko ushobora gukora iriya année préparatoire imbra makuru ntatoye cyangwa ushaka no guhindura futari nk'akarore wari muri lettre sinzi ko lettre igihari bakaba bari muri lettre ushaka kuja mu bintu bya science ushaka gukora année préparatoire nimba ari mathématique nimba ari technologie nimba ari computer nimba ari iki iyo année préparatoire ukayikora hama komsa ukaja kuri level ndabate iri ikenewe kugira ngo uko nisho gihe iyo année préparatoire ihejeje uteza gukora andi ma examen yatoye niho utuja kuri iyo ntuze yindi ariko utatoye naho urumva ko ntari gukundira ariko ikisiro nuko utatoye exétat ntushaka kuja muri baccalauréat ntushaka kuja muri baccalauréat deja master nturage kuri urwo rugero ushaka kuja kuri muri baccalauréat ariko urumva ko iyo année préparatoire irahari kandi ku muntu afise uwo mwanya umva yo ikora kuko ntivyihuta iyo uri uzi yuko harico ubuze hamwe kugira ngo ugikombe ico bigusaba cose umva uragikora kugira ngo nyine amahigo yawe uyongereze ego ikibazo bibiri rero twashaka kwishura uyu munsi ngena byisinageneze ko nabisiguye neza aho nasiguye neza hakirimo umwijima ngira amashaka ndika muri commentaire hama mbonye ko nshaka kuza kubishura muri commentaire nyene cyangwa mbaka ikibazo kigaruka kenshi kuri n'indi video ko ahikisa ngo umuntu karavuga haco yibagiye cyangwa atavuze rwose cyangwa bagize gute ariko biciye kuri meme ko murumviza nto mubona yuko byukuri akabura ko avuga kandi nkore ko avuga nuko rero naho ubutaha